twimenyereze kubaha iki? Imana. Ibyo bintu Pawulo yarabigenzuye aca abimubwira nk'umutamakuze ati ibyo bintu Timoteyo biri mwinyu bigira ikimazi ku bintu. Nagira ndabwiye ko muri bajya abanyeshuri mwigana muri Ekofo hariho abarara mu mva, hariho abarara gukinda, kandi mu ishuri bakaza bakabandanya bakiga neza. Murafise inyungu yo guteramira imbere y'Imana. Hari abo muhurirayo baraye kurorera umupira wa saa sita z'ijoro wa Real Madrid na Aston Villa, ugasanga ntiyavuye. Turafise inyungu nini yo kwiga ibintu bya Yesu, naho byose abo tubiteramo gatoya. Yesu abahezagira. Amen. Kane cete cya mbere Petero Pawulo yandikiye Timoteyo kane ku murongo w'indwi n'umurongo w'umunani havuga so mu izina rya Yesu. Tuca muri Daniyeli tuca twiga ico cigwa cyo tugihetse, ariko imigani ihumanya n'iy'abakecuru ntuyemere. Wimenyereze kubaha Imana. Uwo kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bingahe? Ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri bingahe? Bingahe? Uko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa ryari? N'ubuzoza. Muri iki cigwa cyacu harimo ibintu kle, harimo ibintu bimeze nk'imfunguruzo. Hatubwiye ngo kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bingahe? Bike. Murabyumva? Iyo ngereka yitwa ngwiki. Iyo ngereka ni iyahe? Rongozi ni qualificative. Ibintu bingahe? Bike. Ako n'akantu ka mbere mwakafashe. Bingahe? Bike. Hanyuma ngo kwimenyereza kubaha Imana nako kugira ikimazi kuri bingahe? Byose. Apana byinshi. Bingahe? Byose. Hama ngo gufise isezerano ry'ubugingo bwa ryari na ryari? Ujya none ni ryari? Ubu nyene. Ubu turi ngaha. Ubu turi mu ishuri. Ubu turi abagabo. Ubu turi abaprofeseri. Ubu turi abadirecteur. Ngo ivyo byose murimo. Ubu mugabo no mu buzoza. Utuntu tune. Kimwe ni bike, hanyuma byose, hanyuma none, hanyuma buzoza. N'ivyo bintu bindi mwobisubiramwo? Yego. Bike, byose, none, n'ubuzoza. Yesu abahezagira. Amen. Nagomba twige ico cigwa nifashisha amajambo ari muri Daniyeli. Tuje muri Daniyeli ngomba nkure y'imirongo imwe nitwosoma ibice byose ko umwanya wacu wa munini. Ndaza kutanga yibabwira mu mundeso mu murongo we gusa, ibindi ndaza kubibabwira ku munwa. Abariko barandika muce mu vyandika. Kino cigwa ndamaziga Imana yarakimanye ndagisangiza ugwaruka, ariko sinakizanye kubera nagisangije ugwaruka nuko nasenze Imana mu mutima nkumva nico mpemba nyemeje. Rimwe munani havuga ngo maze Daniyeli agira imigabo mu mutima yo kutazokwiyumanisha ibyo kurya by'umwami canke ibinyobwanywa. Nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Amen. Amen. Yesu abahezagira. Amen. Unyihanganire tujane. Nagomba mvuge ikimazi cyo kubaha Imana. Ikimazi cyo kubaha iki? Imana. Ego. Abwira umwana we Timoteyo Pawulo. Timoteyo ari umwana wa Pawulo yafashije, yabyaje ubutumwa, yari umwana mpema. Nkiri ngaha nagira ndabahanure nk'abana bacu. Burya ugomba kugera kure uhagarara ku bitugu by'abakuze. Ayo majambo murayumvise? Ugomba kugera kure no kubona kure uzuhagarare ku bitugu by'abakuze. Ngomvye kubabwira ngo ntuzubeho utagira umuntu akuze wisunga unahanuza. Ugomba kugera kure ugira umuntu akuze wisunga, ugira umuntu agusumba
ubaza uba hafi kugira ngo yama guhanura yama kwigisha ukamwegera. Nagira ndabifurize kugira inshuti mu bakozi b'Imana. Amen. Kugira inshuti, ntube utagira akanimero ka telefone k'umukozi w'Imana ubona arimo ubuntu bw'Imana, ukazura mwandikira ati ndagukumbuye mukozi w'Imana. Ukamuha akamesaje, ukamwandikira, ukamuha akamesaje. Hanyuma rero umukozi w'Imana yahamagawe azokwishura ati Imana iguhezagire mwana, kandi kararyoha, ntugombe wigerezaho. Hama umubonye ku rusengero usohoke bukebuke n'abandi baba batashe, ugende buke nari ngombye ndakuramutse gusa uce wigira nta n'ingorane. Hanyuma rero hari aho mwe umunsi bazoca mufata ati mbega mwana witwa ngwiki? Hanyuma ati nitwa naka. Ushitse muhira ati mwarimu ati agenda gukunda ati com ukazuransengera kenshi uce wigerezaho. None bazoba bacumuye bakoze uko? Bazoba bacumuye? Imana ibahezagire. Timoteyo rero yarakundana na Pawulo, barakundana cyane. Timoteyo yari umwana muto, ariko Pawulo yari umuntu akuze, ariko barakundana. Jewe narasomye Bibiliya, barakundana kugeza aho Pawulo yamukumbura akandika akamesaje ngo nibuka amosozi yawe ngakumbura kukubona. Bari bakundanye vraiment. Pawulo na Timoteyo bari bakundanye. Pawulo yaramwibuka kariko kararira kagomba Imana, akumbuye kubona wa mwana wanje ariko ararira ari imbere y'Imana. Aca aramwandikira rero ati mwana wimenyereze, ugire exercice, ubigire. Naravye mu kigiriki ijambo bakoresha ni ijambo ryavuye mu ijambo tuzi mu Gifaransa ryitwa gymnase. Gymnase na masare manini bagiriramo imyimenyerezo ngororamitsi. Aca mubwira ngo wimenyereze, uturagira utu exercice two kubaha Imana. Ndaza kutubabwira ugira utu exercice, uturagenda buke wiyexersa, kandi exercice uzogira ibe exercice yo kubaha iki? Imana. Ati kuko Timoteyo hariho probleme. Mvuze ngo hariho iki? Probleme. Hariho probleme yo kwimenyereza k'umubiri. Ugasanga umuntu arimenyereje iby'umubiri, ugasanga umuntu ariko arimenyereza ingene bavuga amapoeme y'urukundo, ugasanga umuntu ariko arimenyereza ingene bahindura ingendo, ugasanga agahungu gasigaye kagenda nk'isake babaze. Ati bijya bintu bijya byo kwimenyereza k'umubiri bigira ikimazi ku bintu bingahe? Kangahe? Bingahe? Bigira ikimazi ku bintu bike cyane. Ugasanga umuntu ariko arimenyereza guhindura imishatsi, ugasanga umuntu ariko arimenyereza umubiri. Ni muri mw'abantu, ni abantu muri aho urabahinduye n'ingene bavuga. Ati iyi si Bibiri abahinga muri leadership bavuga ngo la plus grande tragédie ngo nukubaho utari ico bategerezwa kuba. Iyo ni tragédie ikomeye. Ukabaho nk'umuntu yakinire resi, wewe umeze nk'uko ugenda mugabo kubera wabonye umusitari kanange nagenda nawe cyutangura kugenda nawe wapfunitse wabaye iki? Ugasanga umuntu kera yarambara ipantaro akaryambara neza nk'uko kwiwanje, mugabo ugasanga yarimanuye ku buryo impuzu yategerezwa kuja munsi isigaye iri hejuru. Yari kuja hejuru igasa n'iri munsi n'iri hejuru. Acavuga ivyo bintu umuhungu wa bifise ikimazi ku bintu bike.
nimba hari urudandazwa ruhomba, nimba hari bizinesi ihomba rwose, ni ukwimenyereza kwiki k'umubiri. Ukaba ugomba guhomba, ukaba ugomba umukoshi, ukaba ugomba ubutindi, ukaba ugomba umwaku, uze wimenyereze. Ukwimenyereza kwiki k'umubiri. Wa mukobwa muri turi mu bajene, ukaba ugomba guhomba, uze wimenyereze kugenda urinyiganza. Yesu andiko yanditse ngo abakobwa b'i Yerusalemu ngo bagenda barikumagura bijegeza. Uzugenda nimwasomye none, uzugenda urijegeza. Nagenda kubwira inkuru mbi, nagenda kubikira, menda kubwira amakuru mabi atakunezera. Ivyo byose ujegeza bizogera igihe vyiyegeranye, uho usigare vyaraheze, kuko ahuri hari abandi kandi na wewe uzohava. Nico gituma umwanya wawe muto ufise. Haleluya. Wimenyereze kubaha iki? Imana. Ivyo bintu Pawulo yabigenzuye, aca abimubwira nk'umutamakuze ati ivyo bintu Timoteyo biri mwinyu bigira ikimazi ku bintu bike. Reka kubaha Imana ningahe bigira ikimazi ku bintu byose. Ya Yesu nashimwe. Sinzi ko mugahanga kubaha Imana ntibifise ikimazi gusa yuko dukizwa tukazoja mu ijuru, kugira ngo Timoteyo ntabigiremo confusion. Umviriza ivyo byose mpenda kubarira, bifise ikimazi mu buzima bwa none. Muri ubuzima bwa none ibi bintu byo kubaha Imana, ibi bintu umuntu adupfukama ibi tugashira amavi hasi, tukubarara hasi tukaja mu ijambo. Ibi bintu ndabikunda kubera ntivyambujije kumenya mu ishuri. Amen. Ndabikunda. Haleluya. Ibi bintu ndabikunda ko ntivyatumye ngenda gusa. Ego vrema birimwo inyungu. Haleluya. Ibi bintu byaraturabiya, byaradutungiye abana. Ibi bintu birimwo inyungu. Ndakwamenda ugiye ko ibi hari abantu bavuga ngo jewe ngo Mana yo micurungu ibindi byose bagomba ikanyima ntangorane. Wapi? Niguhe navyo nyene no muri ubu buzima, reka kwibwira ngo ntibikenewe. Niguhe no muri ubu buzima. Twarigeze kuba muri generation y'abajene barosa amanota mabi, wasanga ngo yakweri ngo twebwe bakitwa kabisa, urumva kabisa nk'umuntu w'imwemu, amanota menshi kweri, urumva umuntu w'imwemu kweri ngo biragoye. Ariko ibandi bakiza imwemu mbi ya mediocrite, imwemu mbi ya migomba yuko umuntu abo w'inyuma, imwemu mbi ya migomba urumva. Jewe mejeje secondaire umukristo wo mwishaka ameze neza kichiko kweli, kandi Yesu amumpezagire. Yaraje arampanura ati mwarimu wewe urabona umuntu w'Imana ati aya mashuri baje nturenze ngaho kweli, ati kuchugwa ati amashuri menshi ni mabi arondona mwemu yera uzoce kwihereza aho nyenda ati umuntu w'Imana. Ariko niko yatahura bivanye n'ivyo yumvise abantu bamubariye. Ariko turabatuye ko kugera kure mu izina rya Amen. Zibaye kugera kure. Amen. Mwige byinshi tutize mu bishike ko mu izina rya Yesu. Amen. Ibi rero yatubwiye ngo nagira ndabafashe gutahura ayo majambo nisunze Daniyeli, cyo dusenga Imana. Daniyeli aji Babuloni cyari igihugu gikomeye, bariko baragira formation y'aba intellectuel, aba elite bo mu gihugu, intwari b'incabwenge basumba abandi. Baca baja rero mu ishure, bategeza kugira ibihumanye mugabo abantu baca barifatira ingingo bati twebwe ivyo bintu byo twogira. Baca basaba ati muzohore mudutuntu tw'insoromano gusa,
twirire utwo nyene nta n'ingorane bizodutunga. Bizodutunga. Imana yacu hari ivyo yatwankiye itemera. Twari ivyo Imana yacu itemera, n'abandi baba bariko barabirya bakaryoherwa, twebwe ivyo bintu tuzokora. Baca bagira inama. Ndabafise aka groupe biblique kabo. Groupe biblique sizavuba kweli. Nizakera. Zimaze imyaka. Kuva i Babuloni zariyo. Baca baravugana bati rero twene tuzokwihumanya. Baca bagenda ngira mvuge mu mvugo y'ubu, nyuma bagiye nko kwa directerina, twagira tugusabe twegerege vyo kurya ntimuzobiduhe, muzohore muduha insoromano, muzohore muduha n'amazi tunywe, ntama ayo mavino aca mu bikomane navyo tuzogira. Ati vyari vyo mugabo mfise ubwoba yuko bazohava bampa, numwe bazohava ngira nate basi twemana turafitiye icizere. Duhimya iminsi 10 uzoca turabe urengene tumeze aca bahacuma ati reka turabe Imana yabo. Nazindukanye ijambo riri muri Yesaya 64 ku murongo wa 4. Nashise no kuri stati yanje ivuga ngo uhereye kera naho twigeze kumva Imana mu zindi mana zose nta yindi mana ifise ikimariye abantu nk'Imana yacu. Iyi Mana yacu irafise ikitumariye. Amen. Iyi iwacu irafise ikitumariye. Izindi ni hovyo ntacyo zimariye abantu. Ziriya nka zabayari Eliya yarabatwenze aratebara barati nta kuntu mwovuze urwamo cyane, ngira ngo yagiye mu rubanza, yafatiriwe iri mu rubanza, nomba yari muri komite ngira ni mu rubanza, ifashwe n'urubanza. Ariko ndababwira akantu katameze neza, nuko ijambo yakoresheje mu Giheburayo avuze ngo ngiragiye ku rubanza, ni ijambo abarundi bakoresha bavuga umuntu agiye kuyituma canke kuyihagarika. Abarundi ba kera, abavyeyi bacane ba sogokuru bacu, urondeye umuntu ari kuri toilette baje bakubarira ngo hari ubwo ariko aramara ni muvyibuka wari ubanza. Ajya rero Eliya yabatwenga yakoresha ijambo ry'Igiheburayo ariko bakuvuga ati ngira ngo yagiye kwihagarika. Dushimiye iwacu nica kwihagarika. Haleluya! Iwacu yitwa Ndiho. Iwacu nici tumariye. Iwacu uragaheza gitwa. Imana yacu nici tumariye. Acakora inyuma y'imisi 10 abaravye mu maso abona ngo barakayangana, subiye kwa Daniyeli abona bameze neza, abashize ku munzane naho bita vyandika nibaza biboneka saza bafise ibiro vyiza. Baca rero barindira kuja mu evaluation, muri test, muri jiri, baca bakabaza ikibazo bati iki bakabona umwe yajyazanya amaguma afyura amaso ngo donc normalement bon unagira ikibazo mwamufise ngwico ngo vero venir ati wewe Daniel uvuga ngo iki niki okay wachumvise unaenda chibagiye hanyuma babaza iki naco ngo quand nous lisons l'auteur y'umuntu yako akunda kuki ati Shadrach, bon ati ça c'est monsieur tel qui a dit ça à la page telle nico nyene basanga abaheburayo ku bibazo umukarudayo mupagani aronse abiri, umuheburayo yabafise 20 kubera ngo basumbije abandi incuro 10. None ibi bintu mwumva birahomvya canke birunguka? Birunguka. Hingana igigumbe mu gice cya kabiri umwami acarota inzozi, arose inzozi acatuma ko
abantu bose muri departema y'abarozi n'abapfumu n'abakarudaya ingo mwese ingo kandi bari bariganye na ba Daniyeli ati narose inzozi nazibagiye nagomba muzimbariye kandi mutazimbariye nabihejeje mwese ndabica ndabica ati pardon mesi oya mbarira reka twumvize nyakuba ati vuga twumve wotubarira ngende warose ndababwiye ko zamvuyeko kandi uyu munsi murapfa aho mwamende iyo siyanse yanyu ndayirabe nukuri turapfuye ivyo bintu atuha tugobererako ati ni ibintu bikorwa n'Imana zera ati izo nazo ntiziba mu bantu ariko ziratubamwo kandi zitubamwo ari zitatu n'Imana Data n'Umwana na Mpwemu Yera. Abumva ivyo bintu bavyizera mwongere dushimire Yesu. Ivyo bintu izo mana ntiziba mu bantu ati ibi bintu kwe uriko uratudendereza ndabica mwese ari yoki bafate ubundi rero bavuze ati sinzi ukuntu baciye bibuka ati ejo bundi kuri iyo mize badanire wese barakujya kure Bibiliya ntibivuga ni iby'abakomantateri bibaza tewe turasaba ati hariho abandi bantu twiganye muga twofa twenyene nine Daniyeli areke nduwazane Daniyeli azabona Ariyoki yashangashiwe ati namakiganya kubaho ko mukaza ati navyo mwamenya toya tumwami yarose inzozi navyo bya bigabo byose biratunyaho kwimenyereza k'umubiri kugira ikibazo kuri bingane bike mwebike muravyumva ni bike ndabipfurije kubaha Imana amen yo biraraho bafise ubwoba ngira nibaza mwace batangura kwandika testament sheri ninapfa ijya parcelle yo hepfo yanaka tijya nayo zondabira abana disi ndaziza amabanga y'akazi uwagasige bari kwimenyereza k'umubiri usikimaze muri biko mugabo Daniyeli acaragenda arasaba Ariyoki ati wonyemera nkaza gusaba ijambo mwami tego genda nawe aho bari batumye Muhina na se turapfuye nk'imbwa bicuza mu kanya Daniyeli aza ati mwami ndagusavye akanya muri yavuze ngo mpakanya Yesu ndakwegera ndagusavye akanya ngende je ndafise Imana je ari Imana tugendana ya Mana nafata ingingo kutiyumana ijya turacari kumwe ati reka ngende ndayibaze acaragenda nahamagara atesha turaka namesha ngo hano ngo mwabaka batatu ngo hano mbere umwami yarose inzozi kandi inzozi yarose yavuze ngo yazibagiye nagomba tubaze Imana ko yozitubarira izitubarire tubwira bishoboye hanyuma turaye ko twokiza gato bacha barapfukama n'ukuri bacha barapfukama bafata umwanya wo guhamagara Imana barayibaza bakiriko barasenga ukuntu kubaha Imana nagira ndababwire mu exercice yo kubaha Imana harimo gusenga ugapfukama nagira ndakuze mumenyeze gusenga mukiri bato musenge ugira umwanya wo gupfukama imbere y'Imana ubane n'Imana kuko abarozi bangana na wewe barafise umwanya wo kuza kurara mu mva abarozi bangana na wewe barafise umwanya wo kurara ku mabenga
ndakwifurije nawe ushira amavi hasi usenge ugira akanya n'udurwa yo kubana n'Imana wisonzeshe Imana iguhezagire. Dusenge ibi bintu je ndabibona mw'ibanga ntivyari vyo batanguriye aho. Bari babizi ko Imana ivuga, bari bayizi nk'Imana ishura amabanga, ariko Imana woyitamika ugiye kuyibaza ivyo umuntu yarose mutahorana wobitwera. Bari bamenyeranye kandi narabigunduye muri Daniyeli 6:10 ngo yakomeje kuvuga gatatu ku munsi ngo nkuko yari asanzwe abigenza, yari abimenyereye. Ndabifurije mu bimenyere. Amen. Tureko mu bimenyere mu izina rya Yesu. Haleluya. Kumiza ibiganza hejuru. Haleluya. Tuturama. Haleluya. Tabatuye ko kubimenyera ibintu by'ibwemu. Imana ibakora amasendo, ibakomereza amaboko. Imana ibahezagire. Amen. Baca barapfukama arayibaza bya bigabo navyo byatumye hariya bimwe by'imenyetso by'umubiri. Daniyeli aca arababwira ati irambariye reka nimuhetse yambariye ndabibonye. Haleluya. Ndabibonye yabimpishuriye Imana, nabonye ivy'umwami yarose. Imana ibahezagire. Aca araza baza babona araserutse rero vyabika bati mbe basha nico azanye. Araza Daniyeli yari confident, yari yumva vraiment atabwoba. Burya hari ukuntu umuntu agenda ukabona ko afise ubwoba canke atabufise. Ngirango nyabigabo aserutse vyatabuta ikintu bashateka turabe kumenga ngira ngo yiwiwe yo yamubariye. Iwabo vyari vyase, iwacu ntivyigera vyanka, iwacu ntivyanka, iwacu ntiyigera Yeshuwa. Aha muri Daniyeli Bibiliya imwita iyi Mana yacu muri Daniyeli, iyi Mana yacu muri Daniyeli Bibiliya yita ngo l'ancien des jours. Nukuvuga ngo abaswahili bo batratwije ngo muzehe wa masiku. Iyi Mana yacu n'umutama wa kera. Urumva ni imvugo igoye gusobanura, ariko baca babona araserutse aca arababwira ati jewe mwami nijoro ico gihe wari uryamye nasenze twe n'abashaka kanajana Betenego yatubariye wararose inzozi y'Imwami wari kuburiri, ariko Imana yacu irakomeye. Imana ifata umuntu ikamutwara kuburiri wari uryamye ko hirya y'ejo haheze. Urumva bwarurirwa mu minsi heze sinubwa nijoro, iramutwara kuburiri kwa Nebukadineza mu minsi heze yararyamyeyo. Ichirinjira mu mutwe kwa Nebukadineza irabisokorayo, iciravyereka Daniyeli ati ngibi nivyo umwami yarose. Rero Daniyeli, rero mwami we wararose, wabonye urushushanyo runiniya, umutwe wari zahabu, amaguru, amaboko n'igikaraza yari argent, hanyuma ngaha hepfo vyari airain, hanyuma hepfo byari ivyuma, hepfo cyari kivangi c'ivyuma n'ibumba. Umwami ateye gohe ati nivyo nivyo nyene, ati nivyo, ndabibonye ndavyibutse. Ati ndahenga ati banza urindire ndagusobanurira Imana yanje yabimbariye. Bya bigabo tangura guhembuka teko njanye yatangura guhembuka iyi washu. Haleluya. Uku kubaha Imana, ibi bintu byo kubaha Imana birimwo inyungu muri iki gihe ca none no mu kizoza. Mu gice ca gatatu Shadraka na Meshaki na Abedenego abandi bose bari kubita imbere y'igishushanyo Nebukadineza yari yashinze, ariko Shadraka na Meshaki na Abedenego babwira umwami twebwe tubaha Imana pe,
twebwe ntidushobora gupfukamira igishushanyo, naho byo dusaba gupfa turemera gupfa hako duhemuka. Imana ishobora kudukiza mu itanura ry'umuriro, ariko nayo itodukiza turaguhebuje. Twebwe Imana yacu niducomora mukizuko gabasha tego frema woshobora gukora icyo ugomba. Ati acabwira ati ongezamwo inshuro ndwi, mwongere mu baca baza gusenya ibikwi, bongera basubizayo umuriro uraka. Bashadraka na Meshaki na Abedenego barabatarika barabatwara, ibirimi by'umuriro biraravya bikaravya ngo birabahitana. Ariko Shadraka na Meshaki na Abedenego aca barihagararirayo, aguma bazunguruka mu itanura ry'umuriro. Ibi bintu ndiko ndababwira ngo kubaha Imana bifise ikimazi muri ubu bugingo bwa none. Aha turiko turavuga ni mu bugingo bwa none. Shadraka na Meshaki na Abedenego barazunguruka, Nebukadineza ati umutima uragurutse, umutima uranciyemwo temwe hariya mu muriro. Kumenga ari uwundi ari hari uwa kane, ndabona yuwa kane. Haleluya, hari uwa kane. Ibintu biri mu inyungu frere, ibintu biri mu inyungu. Turafise escorte ikomeye, turafise escorte nini. N'abarozi iyo baje bakadusanga turi mu Mana barigizwayo, tukazigamwa tukarindwa. Burya abarozi bahora bakubitwa bazira twebwe, burya abarozi bamaze gupfa bazira twebwe, kubera twubaha Imana. Ibi bintu je nzobigumamwo frere, ibi bintu mubigumemwo mu izina rya Yesu. Amen. Ndabona yugira kane tikanda asa n'umwana w'Imana. Hanyuma acaraga Shadraka na Meshaki na Abedenego basavye Imana ati nimusohoke mu zino. Carabahamagara, mugabo ntabeshe, yaba ndi Shadraka na Meshaki na Abedenego. Nebukadineza yarampamagara, nari guteba nari guteba ngabanza kanindira, ngabanza gaterera agakorasi. Nari guteba nkogera, acaraza baramwumviriza, bumva nta n'akarangu kamunukako. Ibi bintu biradefiya memere loi physique, nitwumva ngene vyagenze. Iyi Mana yacu ikeneye ko tuguruka twoguruka. Iyi Mana yacu nta muriro uyikanga, iyi Mana yacu nta kitera ubwoba. Shadraka na Meshaki na Abedenego bongera kuganiriza ku Imana. Mu gice cya gatanu niho ngeze. Mu gice cya gatanu umwami abonye igikonjo cyandika, abona cyandika ku ruhome. Iyo nyandiko yatuma ko abantu bose arabura n'umwe bashobora kwisobanura. Acaragira ubwo ati turagowe rero turapfuye. Igikonjo akanagasema igikonjo cyandika ntazi turagowe naguma bati cyenoro nk'umuntu avyemera noca ndamuha ubwami no mu hicubahiro. Nyina w'umwami ati rema mutama nta ngorane, muri ubu bwami urafise umuntu. Haleluya, urafise umuntu. Narasomye mu Yohana 5:11 ngo arimwe mwemu z'Imana, ati kuri so Imana yaramukoresheje uwo mutuma ko yoza. Umwami ati jewe nimumunzanira atewe ni wewe berushaza beruteshaza abanye bavuga uri mwemu z'Imana z'ubwenge. Ati rero jewe ukabikora, ndafise ibintu byinshi naguteguye. Ati ibyo nuvyigubitse mugabo je ndasoma. Haleluya, je ndasome. Ibi bintu biri n'inyungu, ibi bintu biri n'ikimazi, ibi bintu biratanga ubwenge, ibi bintu biratanga vision, ibi bintu biratuma tubona ibyo abandi batabona, ibi bintu biratuma tumenya ngende ibintu bikwiye kugenzwa, ibi bintu biratuma dusobanura ibisobanye, ibi bintu biratanga ubwenge, ibi bintu biraduha consultance y'ijuru, abantu bakadusangamo ibindi bintu. Ababihanze bibabe ko mu izina rya Yesu. Acha twingenda gusobanurira
urumva hari abaintelegituwere ewe baintelegituwere batagira mwemu ewe baintelegituwere batagira mwemu. Numvise umuprofeseri wa psychology yaraza amanote muri frigo yaborewe ewe basha ashitse imbere acavuga umva bari baravye bararaba acabwira ati umviriza rero mwami iyi nyandiko ivuga ngo mene tekeri ufarisini ati mene risobanura ngo wagezwe ku munzani hanyuma basanga nukwiye. None rero ubwami bwawe buramanyaguwe kwa wabeteropereza au revoir. Ubwo yemwe kije kubisobanura baza bumva umujenerali w'abamene wa Peresi yari yazibiye Efurate haruguru yaho rugwinjirira acacisha abasoda munsi baza yitwa Dariyo ngo kirafashwe bishatse barafashwe igihugu kiba kirafashwe. Ivyo Daniel aje gusoma bari abana kubaha Imana gufise ikimazi muri bingana byose nko gufise isezerano ry'ubugingo bwajyanye bwa none n'umugize n'umutoza. Sozerere mu gice cya gatandatu cyo twegeranya amajambo mu gice cya gatandatu Daniyeli yazakuze haza ari ku yindi ampere y'abamene wa Peresi baca baramugirira ishari. Bibiliya itubwira ngo yakora akazi neza, nta mukizwa wo kwamacegwa mu ishure, nta mukizwa yuzuye mwemu wo kwamatuzuza amanote ugasanga ikaye yawe nta manota arimo. Abo si abakizwa, nta mukizwa. Yesu ashimwe. Agakiza karatudisiplina, agakiza karatumwete. Bwana asifiwe. Agakiza karaduha ishaka, agakiza karaduha kwitanga, agakiza karaduha kwiheba. Nta mukizwa wa desordre basanga kwazi kwa Daniyeli bagiye kuraba amadosiye yose bakaza ati izo muri Ethiopia rumwe bicaye ati murabajya muri karasere nimero hajya none rumwe bicaye na relations extérieures ntuzeye barose gusinyiranira nabari hajya muri relations extérieures hariya ati muri karasere ijya ati murareke ntibyo kuri karasere byose birakwiye ati none byabindi byo muri obere bya bitenge bafatira hariya muri mu bijyanye na ntuze birabahaganye umugabo tumugewe barajya inama kubaha Imana kudufitiye ikimazi muri bingana byose tumugire guteka ati uyu mugabo ntazomushoborera tumufatire mu by'Imana yiwe hariya niho tuzomujwiriza nyene tumwe tubigenze gutya dushinge bamare 30 ijuru basenga umwami Dariyo nibamusenga ujya turamuzi, turakeneye gukizwa bakatumenya, turakeneye gukizwa bakamenya yuko ari ubwoko bw'impuzu tutambara, turakeneye gukizwa bakamenya yuko hari ikijambo kitakiva mu kanwa k'iwacu, turakeneye gukizwa ubuhungu bumwe bukikuma. Ari umukobwa usanga afise ijambo abwira agahungu ashaka kagenda karatumwa kintu ego hari abakobwa afite ijambo rizima abwiye agahungu kigigwayo katwebwe tukiri muri primaire mwe mwavukiye mu bihe byiza twe tuciga muri primaire twaye dufise amabutura y'irastike. Ayo mabutura rero rastike irinzi gucika wiri kuri kumije mama yongeye kukurabira akagupfude ntavyo mpunzi. Hari abakobwa bafise ijambo rikura kw'impunzi umuhungu akagenda nk'icyo gihe cy'iwacu yamaramaye. Ndabipfurije icyaha. Amen. Daniyeli bati ivyo nivyo atasha ukuntu tumuzi Daniyeli nta mwamaze gupfukamira timwami Daniel vraiment
twebwe vraiment twiyumviye ko uku kwezi kose tuzokumara dushima wewe, tutogushima ninde Dariyo, ati nibyo tuzogushima. Dariyo yumva araryohewe, abantu barakunda icubahiro, ati nivyo mwanteguriye tego vraiment, nivyo tego, none wowe bisinya nayo administration y'abamedi n'abaperesi yari ikaze, ba dekre isohotse kugira ivyo yakugwaho n'iyindi dekre, ngango niho bakubuye, niho bakuye akantu gakorotira amadekre canke amami arodonance avuga ngo toutes les dispositions antérieures sont approchées. Niho kavuye. Hanyuma rero acara bise ati d'accord, ati ivyo vraiment ndabisinye pendant 30 jours, ati ok, bashobora bipublia Daniyeli, ariko Daniyeli yarubaha Imana vraiment. Bibivwa ngo Daniyeli amenye ko byasinywe ko aca abanza rugura amadirisha, kandi ntibabwikira reka rugure ntibazogego bazavuga ngo ndi mu byo kwa Dariyo. Jewe nonge arayugurura kugira ngo n'uburenganya abone ko atari ko asenga Dariyo, arayugurura amadirisha ya Yerusalemu. Kandi jewe nonge kwa kibanje biritavuga nyaza ko atasenga bukebuke, nibaza ko yasenga cyane kugira ngo yevite ntihagi uhamagaye ati yasenga bukebuke kugira ngo ntibamumenye ko yabivuyemo. Yaca yomoroka ati Mana yacu yo mw'ijuru, umwami w'abami uri hejuru y'abami bose. Sinzi gane yasenga ngo akomeza mbere kuvuga midigeze aho ari mu gatondo, midigeze ati ndagiye gusenga. Ashitse ati igura iryo dirisha, akaca apfukama ati Mana yanje yo mw'ijuru, usumba abami bose bo mw'isi, uri hejuru ya byose, uri kibirengeye, wambaye icubahiro no gukomera, uri Imana yacu akavuga mubana Dariyo mwami twatuzaniye raporo twarabitohoje umuntu umwe muri iki gihugu. Je numva nifuza gukizwa naho nosigara ndi umwe, ngashobora kuvuga ni no, ngashobora guhagarara kuko nagira ndabwira akantu natahuye ndiko ndiga Bibiliya, la majorité n'a pas toujours raison. Abenshi si baba bafise ukuri, abantu bashobora kuba benshi bari mu mafuti n'indani mu rusengero bagashigikira amafuti bakagira ibintu atari byo. Daniyeli arahagarara, Imana iduha inkomezi zo guhagarara. Ndakunda ikintu naho wowe uri umwe devara majorite uhagararanye n'Imana ucuba majorite ekrazante, kuko ivyo bintu byose vyigize majorite biracesheka. Hanyuma bati Daniyeli bijya bintu byose nta na kimwe yigeze kubara, kandi twagira tukwibutse wibuke ko cyari cyapeti na pesi kidahinduka. Umukozi nka Daniyeli Bibiliya ivuga ngo yihambira ku byo kumubwira ati oya ngiyi deke none isi yote si kwawe igisi kidodo irogo ntayibona ko ari ubwami bw'abamedi n'abaperesi wayibonye ko ndimugende mumufate mumutware mugobo gw'intambwe. Ndakunda Imana, Imana ikiragendera bwira intambwe ati kubiza no mwabatiye hariho umujama iranabaza renga mwebwe ndafise ko ndabatuma nimuze gukora ko uyu nuwo mu bwoko bwacu, kuko murazi ko ubwoko bwacu twebwe dukomoka ku ntambwe yo mu muryango niwaje ntimukore ko mugabo mwebwe ndiko ndabategurira reception ikomeye, munyakirire umushitsi neza, namwe agashimwe kanyu karategekanije. D'accord, ntabona ega ibyaremwe byose birumvira uhoraho Imana yacu, kandi Imana yafise ngende bikominika bikumva. Ibi mvuze ntibyase muri biye ko ndabitahura gutyo, kuko nuraje ko n'igikona cyazanye inyama Eliya haya cyari cyategetswe nande none n'Imana. Daniyeli baca bamuterera yaca arishikirayo aca araryama kweli arasinza. Ndakunda Imana,
nimba abantu batransfera amayinite n'amamega n'Imana yaje gutransfera ikifatitiro ryose ryo kwa Dariyo ikiri transfera kwa Daniyeli. Dariyo arabona Daniyeli tiramuriye pe. Ndatakaje umukozi akomeye, ndatakaje umukozi akomeye pe, ndatakaje umukonseye wanje. Aba bantu nagira mvuga akantu sinzi ko ari bose baza gukumva. Nagomba mbwira abantu bamwe bashobora kunyuma. Burya pozisiyo zacu turashobora gukikuzwa n'abantu bashobora gutuma dufata ingingo zinyuranye n'icyo twategerezwa gukora. Nicyo bituma dukeneye kumvira ijwi ryo mu mutima. Hanyuma rero Dariyo bukeye mu gatondo acavyuka aja ho kuja mu biro, yazindutse agenda ku kinogo. Daniyeli musavyi w'Imana nzima, mbega uracariho? Yego mwami ndacariho. Yo mwami yanezerewe. Imana yawamukurana ntabwo yashoboye kuvuga ati yangije kuko jewe imbere yayo n'imbere yawe nta kibi nabonezeko. Kwimenyereza kubaha Imana kugira ikimaze kuri ibi ngaha byose, kuba ufite isezerano ry'ubugingo bwajyanye none ntukajyane uzoza. Rero conformément à l'article tel, jewe mwami Dariyo ndadekerese yuko Daniyeli ava mu bwoko bw'intama, abamureze bose akiduga banyurane nawe babatereye. Navyo vya bitambwe vyari bindiriye ico Imana yavuze, vyari bishamaje. Bibiliya itubwira ngo muzasome ngo bakibadugayo kiracariya yabasamira hejuru ntibabanza gushikayo. Daniyeli nabo barasohotse. Nagira ngo nsozere ndababwira ngo mwimenyereze kubaha Imana, mwimenyereza ku mubiri kugira ikimazi kuri bike. Nta muntu yavyungukiyemwo muri iki gihe. Bararushe, bamerewe nabi. Ibiharuro bivugwa mw'isi bijanye no kubaho neza vyerekana yuko uko ibihugu bitera imbere abantu bakaronka ivyo barya n'ivyo bambara, batagira Imana barushiza kubaho bagowe. Nico bituma ibihugu vyitwa ko biteye imbere muri ino minsi usanga vyarigije kuri Imana. Nivyo birimwo abantu bafise depression, barimwo stress, bamira imiti myinshi y'amantidepressive kubera abantu bararushe. Kwapimyeza ku mubiri naco vyabazaniye. Isi nta nyishu ifise, mubiri nta nyishu ufise, ariko ibi bintu vyo kubaha Imana, haleluya, amen, urije muvyimenyereza. Amina. Reka nsoze ndababwira imyimenyerezo mwogira. Umwimenyerezo wa mbere twagumye tugarukako nasomye muri Daniyeli, ni uyu mwimenyerezo witwa gusenga. Uyu mwimenyerezo witwa gusenga muze mubugire, muze musenge. Uzorusenga uri wenyene, uzorusenga uri kumwe n'abandi, uzorusenga wisonzesheje. Niwe igitabo cya Daniyeli uzobisangamwo. Hamwe yasenga ari wenyene, handi agasengana n'abandi, handi agasenga yisonzesheje. Utuvyimenyereze, utugira iminota itoranijwe yo kubana n'Imana wenyene. Iki kintu ni exercise ikomeye cyazigamye Daniyeli. Ikindi cya kabiri nabonye uyundi mwimenyerezo kwe kugira urondere vyanke bikunde kuzura mpwemu yera. Icyatumye bashika kuri ibi bintu byose bari buzuye impwemu y'Imana, kuko mwumvise ngo bavuze ngo izo ntizibana n'abantu, ariko impwemu y'Imana Bibiliya yatubwiye ngo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bangahe bose. Imana yaravyemeye ko izosuka mpwemu yera. Icya gatatu nabonye muri Daniyeli, yarasoma ijambo. Muze musoma ijambo, muze mube musomera ijambo. Nasomye muri Daniyeli ahantu havuga ngo menyeshwa n'ibitabo. Nagira ndabwiye ko iyi Bibiliya n'ibitabo. Ibi bitabo biraryoshe, biri mu bugingo. Muze mubisome, muze ubirabe. Nagira ndabipfuze nk'ugwaruka ntihazagire umunsi wohera udasomye ijambo ry'Imana. Ibi bintu niwavyimenyereza. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo uzuvyamemwo.
ngo niwavyamamwo ngo niho kuja imbere yawe progre zawe ngo zizobonekera abantu bose. Ndabifurije kubaha Imana. Amen. Vyimenyereze, muze murashira mu matelefone reveye, muvyimenyereze, zibavyure. Abahinga bavuga ngo ibintu gumusubiramwo biruhira kuba habitude, kandi habitude ugumye ugira cane ihinduka comportement. Iyo rero ugumye ikintu ukirepeta kishagite baga uzuravyuka saa 9 ukabura vyutse wikanguye reveye gasona, kandi muzoze murashira hariya kure, uyishize hafi uyizivya, mugabo ushize hariya ndabugiza gushigaza kuyizivya ukachusenga kumuri chumaramara nawe tinakayana rinzutse gusenga ukachukubita iminota nk'ingahe uce wongera uryame, ejo uyigumize ngo ntuzohiteze active, nejo uzoshirajya kuri tujuru, nejo igumeyo wongere uvyuka ufata akanya ukora iminota mikeya wongere uryame, hirya yejo usubire wongere usoma n'ijambo, hirya yejo usubire wongere uvyuka ufata iminota mikeya. Inyuma y'ukwezi kumwe uzosanga imbere yuko reveye ivuga uzuri maso, ivuga uzuri maso ryaheze, udakeneye ikintu na kimwe, wumva ugomba gusenga, wumva ugomba gusenga. Iyi ni discipline, kuko abantu kugira ngo bakomere barakeneye kugira discipline. Ibintu byafashije ba Daniel, ibintu bifasha umuntu w'Imana, ubwa mbere aragira desire, hama akagira decision, hama akagira discipline, hama akagira determination. Ivyo bintu bikamubamwo, akamuvuga ati simpeba, sinasomye ijambo, niyo vyanse kusoma. Ubu application ziriho za audio, tuma wumviriza Bible audio igusomere wumvirize. Uko birivuga ngo hahirwa usoma, hahirwa n'ugirane n'uwumva amajambo muri igitabo. Ijambo ntirigusiguko, nagira ndababwiye mwe muvuga ngo muri aba intellectuel, nta kindi cyatugize ico turi, nta kindi cyaduha amaniveau d'étude dufise n'amajambo batubariye. Mwe muri universite hajya mutonda kugira gute? Samajambo mutondera, utonda kumva amajambo, barakubwira amajambo yavuye mu bitabo, nawe ukajwa tego hamwe n'uzakwate mera kubariye mu kibazo cyo kimeze, bakwate mera kubariye mu kiti wambari uko nuko d'accord tugaho hejuru rero ndakwemerera. Nta kindi cyadu kidupromotinga, nta kindi kituduza n'amajambo no mwisi y'imwemu. Haleluya. Kugira ngo tuduge, kugira ngo tugere kure, turakeneye iri jambo ryanye n'ijambo. Iri jambo riradupromotinga rikakuduza, haraho ridukura naho ridushitsa. Haleluya. Iri jambo rikadukura mu basambanyi, uhuye n'umusambanyi kumwe n'ubikwiye kwicarana nawe wibitse ku ijambo. Hari ijambo ufise ndagiva wicaye, hari ijambo ryakuje kurya ibintu, hari ijambo ryakwambitse uko wambara. Muraba amajambo vrema, amajambo afise ububasha, kandi uko amajambo ugumuyumva kenshi araguhindura. Abahinga baherutse gutora yuko iyo ufashe umuntu bakamubwira ati wambwa we, aragira mu gihe mutwe yibaza ko ari imboga. Kandi nivyo henda bereke umupaka umuntu atukana muhuye agutuka ngo wambwawe, Imana itaguhaye ngo jendi imbwa, none aho baza gushwana wayimbwa none kabutari. Ni kubera iryo jambo ryakugize ubushobozi, uhaye wicura ko wowe uriyo. None vyo hajya umuntu akubwira ngo urimbuka akamukubita umukubitisha, none warimbuka. Ni kubera iryo jambo, kuko birivuga ngo ukwizera kuva kukumva. Iyo ibyo twumva kenshi rero biraduhindura. Ibi bintu nimwabigumamwo, yose Imana yambaye ngo uvyame nko ku murango no mw'ijoro. Haleluya. Bibiliya ngo niho ibyawe bizogenda neza. Mu Gifaransa havuga neza ngo afin que tu réussisses dans tes entreprises.
ama entreprise yose wogira ugomba reisite ugomba success ube mwijambo urisoma ubimenyereze muracari bato ubifate no mu mutwe ugenda n'agapapuro uryandike ugenda urarisoma ugenda urarikotinga mu ma university twiga ibitabo byose twandika amatravo tugira udashizemo amasitation travaye yawe ibiri neya nta kiba kirimo bigusaba yuko ukotinga abantu bavuga ati ibi byavuzwe na naka ndabifuje mu byo mukotinga Yesu yarabizi cyatuma Satani aje yacamubwira ngo handitswe ngo akamusubira ati handitswe ngo akamusubira ati handitswe ngo ibi bintu bituwe ngo mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire. Imana yacu ni nziza igira neza itabayo niyo mpamvu twishima. Imana yacu ni nziza igira neza itabayo niyo mpamvu twishima. Agomba gusengeranira Imana muri iri sengesho sinigishije nk'umuntu w'umuhinga, nigishe nka mwene data mutoya n'abasangije mbona mu ijambo ry'Imana. Nagwamvuga yuko muri ibi byo kwimenyereza kubaha Imana hari aho umuntu anyerera, tubyo turimenyereza kugenda twaragwa hasi. Ibintu byose byo kwimenyereza hari aho umuntu agiramo esheke. Mugabo reka tubwire Yesu ko desemo kubaha Imana. Mwumva mwabitamo ukabitamo puru dogo, nimuze tubasengera ababyifuza. Yesu abagisha.